Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV mwiriwe bwakeye bivanye naho muherereye no mugiye muzurabira kino kiganiro. Hama nkuko dusanzwe tubazanira abatumire batandukanye mu biganiro bitandukanye, uno musi twaba twagarutse muri ca kiganiro ca Love Story. Ego twagendeye couple nziza cyane aho batwakiriye aho basanzwe baba, reka nshobore kubaha akanya bashobore kwidondora. Shalom shalom. Shalom. Ndabaramukije gose. Jewe nitwa Fabrice Bartanayo. Ndi Murundi. Sanzwe ndi umugabo uyu mufasoni ari ku ruhande rwanje. Agomba yivuge rero. Nawe nushikiriwe. Shalom. Shalom. Nanje nitwa Dushime Lise Doriane nkuko yaje kubivuga, ndi umufasoni wiwe, hama sanzwe ndi Umurundikazi. Ego murakoze cyane, hama turabashimiye cyane ko namwatwakiriye mu rugo iwanyu. Namwe mwakoze kutugendera. Ego tutarinjira mu kiganiro cacu, mbega dushaka kumenya mbega Fabrice ninde, yavukiye hehe, mu muryango w'abana bangahe, mbega mu buzima busanzwe Fabrice yubakora iki? Murakoze cyane. Ego Fabrice navukiye Bujumbura, ndi Murundi. Nakuriye mu Burundi Bujumbura. Narize amashuri nkuko abandi bana bose baca ku ishure. Ego Imana iramfasha nyene ndayiga. Hanyuma mvuka mu muryango w'abana benshi, ndi umuhererezi. Abana mu muryango w'abana 10, turi 10. Ego Rero sanzwe ndi umuririmbyi indirimbo zo kuninaza Imana, tumuvugabutumwa kandi mu buzima bwa misi yose ndi umu entrepreneur. Ego ibyo byose nyene ndabifatanya pour la gloire de Dieu. Ego nico. Ego murakoze cyane. Katugende kuri Lise, nawe mbega ninde, ugiye hehe, mu muryango w'abana bangahe, mbega mu buzima busanzwe yubakora iki? Ego nanje navukiye i Bujumbura, niho nakuriye, mva ndi Umurundikazi. Mvuka mu muryango w'abana 5, ni jewe ndi imfura. Umuhererezi n'imfura. Umuhererezi n'imfura. Aherezi turiyemera. Hama ndi umu entrepreneur, sanzwe ndi umu pharmacienne kandi ndi umu joueuse, ndakina basket na handball. Ego ni ego katubashimire. Murakoze cyane. Hama rero tugomba twinjire mu kiganiro cacu nyacyo twise Love Story. Mbega twaje ngaha twabasanze aho muba, dushaka rero mudusangize, mutubwire kwanza akabazo ka mbere mfise ngoma ndababazi. Mbega ubwa mbere mubonana hari ryari, hari hehe mubonana? Fabrice abona Lise ubwa mbere amubona hari hehe, ari umwaka wa hehe, mwari hehe? Okay. Ubwa mbere tubonana hari muri 2010. Twahuriye mu ishure muri classe twiganye mu mwaka wa 6 6e primaire. Twariganye. Papa wiwe yaratwigisha, yaduha ikuru bita calcul muri 6e. Ndumviye umuriza kuryoha. Hanyuma rero cyo turakora concours national. Tukoze concours national, jewe nja kumva mba oriente kwinde etablissement naco ca kwiga handi. Turiga nyene, urumva nyene umwe wese abandanya ubuzima bwiwe. Turaheza ishure, bonduka ko naje secondaire 2018. Yego
ubu nawe twasubiye guhura donc umva twari muri année scolaire 2010-2011 muri 6e amaduhejeje ni ukuvuga twavanye 2011 donc dutandukana ama établissement tugiye secondaire. Uyu sinasubiye kumubona nani nasubiye kumbona, twasubiye guhura après 12 ans. Ni kuvuga 2023 Yego 2023 duri hano mu rubanza muri mariage. Yego tukiri ngaho nyene aho mu ishuri ndashaka mumbwire mwiganye umwaka umwe gusa. Yego uwo mwaka mwiganye mwari abagenzi, mwari abantu basanzwe, ntimwavugana, mwari mumeze gute? Buryo buzima bwo mu ishuri muri primaire bwari bumeze gute kuri mwebwe? Ishuri ubuzima bwo muri primaire vraiment ntitwari abagenzi kweli, ntitwari abagenzi, twaramukanya bisanzwe yene. abanyeshuri bigana yicara hariya kuri ranje hariya nanje nicara dusohotse nagenda mu vy'iwe akagenda mu vy'iwiwe. Mu yandi majambo twari tuzi gusa ko twigana mugabo twari abana twigana gusa, nta kindi cyari gihari, nta n'ubugenzi mwari mufitanye. kweli. Okay. Ego reka rero tubandanye rero. Ego hanyuma 2023 turi mu rubanza turaramukanya. Niho mwaciye musubira kandi guhura? Ntitwasubiye guhura kuva ijya myaka yose? Yes, after 12 years. C'est vrai? Yego imyaka 12. Kuva muri 2023 twahuriye muri mariage. Mariage raho kandi nito nataka kuramutsa. Umva yaraje mu rubanza rw'umugenzi wiwe, nanje nagiye kuririmba karaoke kuko barimba muri mariage. Turindiriye cemagaza ahantu ko turagira sound engineer karagira kablage niki tundiriye nyene ku rubanza rutangura. Mbona janda mu kici turaramukanya iti imyaka myinshi kweri twayirukana kera. Nagenda namusaba kanimero. Numva nyene ko musaba gusa nyene atabirenze bihari. Yego hanyuma nyene tabananya taramwandikira rimwe yambo ni sawa atabirebire nyene. Yego nje nkaca nikawukira. Turi ngaho nyene mbega musubiye kubonana. Ego Liz usubiye kumubona Fabrice mwaherukana muri primaire, muherukana muri 6e, wamubonye gusura mubona uramwibuka nyene bisanzwe? Ego cyo gihe duhuye naramwibutse bisanzwe ko twiganye, ko yarasanzwe ari kumwe n'ubundi mwana twiganye nyene. Ego menga hari hageze umwanya wo gutaha canke twari bwatangura. Naributse gusa ko twiganye ndamuramutsa bisanzwe hama ca ndasubira kwicara. Naje ndibuka ko twiganye. Mucurasaba na nimero. Saba ka nimero. Ego hanyuma twaciye dutaha kuva muri 2023 ntitwasubiye kuvugana, twasubiye guhura ikindi gihe harya. Tusubiye guhura rero bitwengeje. Ego twasubiye guhura live. Twasubiye guhura 2025 tugende ukaragiye muri entraînement. Ego banana kuri bisi nyene ndabera nk'ubaye shaken kuntu nyene. Candikawusha marero igihe kimwe narahantu nyene ndiko ndiyumvira kora ko jewe narasengeye vraiment siniko ndishima mugabo ikintu cari kiragishinga umutima wanje narasengera umuntu tuzokubakana. Ko sinipfuza guhusha. Rero nagisengera cyane ndibuka rero umunsi umwe ndiko ndiyumva nyene cyahandi ndiko na medite. Hariho abandi bakobwa twari tuzinanye twahurira mu bintu kenshi mugabo ndibuka umunsi umwe ndiko ndiyumvira nti nahaye umuntu kweri twokubakana. Acanza mu mutwe kweri cyo mu mutwe ndivera no umuntu reka ndamuvugisha. Ntabwo kuza ndamuvugisha muganye nyene mbona umenga sinzi ko kwari kutinya, sinzi nyene mbona umenga nyene navuga cyane nyene gusa nyene turavugana nyene ndamushira ku murongo
mu Imana nabinshobotsa biragenda neza aranyemerera ariko rero hari 2025 yego hari 2025 mu kwezi kwa gatandatu hanyuma mugabo kubera ko moi j'avais un projet ya mariage rero nibaza ko twebwe habayemo ibintu byo kuno baje nari nkeneye umuntu ari prête nari nkeneye umuntu ari prête nawe nyine yarakeneye umuntu ari prêt arivugira rero ico gihe yego turavugana nyine ndamusaba ko dushobora nyine gufatanya urugendo rwo gufonda foyer arabinyemerera kweri ya nibyo sinzi ikibazo cyawe nacishuye neza ego bacishiye neza ego ndashaka kumenya mbega muri ico gihe cyose Fabrice arahejeje ishure aratanguye kwiyumvira kubaka urugo mbega niwe mukobwa wa mbere yaciye akuja mu mutwe canke hariho abandi mwigeze guhura nabo urabona yuko bidapasa urabona yuko bitagenze neza vuga ati uyu niwe sinzi ingene vyari bimeze muri ico gihe umva shaka ko utubwira neza kuko hari abariko baradukurikirana bataragira shwa bataramenya neza mbega ukya mukobwa no bikamuzazanira ndashaka utubwire mbega kugira ngo ushike aho uronka Lize ya ni bihe bintu wagiye uracamwo kugira ngo Imana iguhe Lize ubu mukaba muri kumwe mubakaye yego kibazo ciza cyane yego bon jewe nza ko twendarondero twubakana naho utagipresije numvise ico wabajije washize kubaza niyo mukobwa wenyine gusa mwa mwarakundanye mwa mwaragendanye yego nazi ko ico washatse kubaza yego navyo meze ko ico washatse kubaza rero bon siwe wenyine ngagije kuba direct siwe wenyine kuko bon uraza hariho ibintu umuntu abona umenga nyene ibitutu bisa nico umenga birashusha bifitanye igishusho n'ico Imana iba yarakubwiye yego hano n'abantu benshi rero bakunda kwihendera mu bisanzwe iyo Imana iriko irakubwira canke Imana iriko irakwereka ikintu kanaka na Satani abahari abariko arumviriza nshaka manze umenga meze nk'udevya gatoya mugabo ngo mvuge ikintu mu buryo buri en general madomene yose naryo barindi sezerano atari ivy'urugo gusa office iyo Imana ikirakubwira ikintu niyo haje prophecy ku buzima bwawe Satani abahari abariko arumviriza rero icakora no kuzana ikintu kigomba gusa na ca kindi rero iyo utabaye maso urashobora kubona umenga ni ca kindi kandi ico kintu kicakiza mu buryo bwihuse vraiment ntivyari vyoroshe nagira ama challenge donc umuntu wabona umenga niwe mugabo nyene Imana ikavyica kugira ngo imece wanje kandi ivyo n'ubuzima abantu benshi babamo si wenyene mugabo jewe ndibuka ko umunsi we duhura vraiment naronse confirmation ko ariwe bivanye na Imana yari yarambwiye canke naho nashaka kuja nuko yakiriye icyumviro canje suko cakira gusa mugabo ko kenshi iyo umukobwa mwaganiriye yakwemereye navuga nti yakiriye icyumviro cawe mugabo ukuntu rero akibungabunga canke ukuntu yankiba ico cyumviro nivyo bikomeye rero jewe ukuntu yankiba yabundikira icyumviro canje ma vision nivyo nyene byamvuze wa muntu niwe cyo kimenyetso kiva kuhoraho ego so nivyo ego tutarinjira kwa Lize nibafise ibibazo byinshi byo kukubaza wewe ego ntari hama ngira mu bandi bakobwa bose muba mwarahuye nabo nibipase kuko atari umugambi w'Imana mbega Lize ya wamukundiye iki namukundiye iki ego bon ubwa mbere nuko yashoboye kuba ari
umuntu atahura iyo ndiko ndaca Yo. ico nico ca mbere Ego. umuntu atahura iyo ndiko ndaca rero ico nta vyinshi nokivugako ikindi naco ni umuntu afise douceur ni umuntu afise douceur nyene ukuntu ameze n'ukuntu areyagisa nakunze kweri ndakunda aka douceur kiwe arabizi ndakunda nyene arumva niyo agomba akora ikintu nyene araciyumvira kuko mvuzeho gatoya bon jewe ndafise douceur mugabo jewe ndi umuntu kenshi ndiko ndakora ibintu mba ndi rapide gose rero kuko urumva basi hari igihe nyene hari utuntu tumwe abantu batavuga mugabo bivanye n'uko umuntu umwe wese ameze hari igihe urumva ari umuntu usanga ari umuntu yito mu gukora ibintu yitonda cyane akenera umuntu amushitura amubwira ati tugasenga bikora neza mugabo ugasanga umwanya uraba munini Yego. urumva usanga umwanya uraba munini akenera umuntu amushitura avuga ati Yohana nyarutsa jerane nikomeze rero jewe rero n'ubundi muntu usanga nawe akora ibintu anyarutsa sometimes ugasanga ari ibyo yasimbye cyangwa ibyo yihenzeko soit ma décision gukora ibintu kanaka ma réaction rero no muri ico gihe aho umuntu aba akeneye umuntu amubwira ati banza ushire ibirenge hasi ugende gahoro rero gikomeye ni ukutahura yuko canke natawe yuko onela kugira ngo ancomplete kandi ndamucomplete kuko ariko wifuza gucomplete umuntu ntibikunde canke nawe akifuza gucompleta ntibikunde mugana nawe nyine ko kumucompleta canke birakunda ko yadapta kuri jewe kandi na jewe birakunda ko yadapta kuri we yego nivyo ego umva bararonse ico wari ushaka arabizi reka rero tuje kuri Liz mbega mwari mumaze igihe cyinshi mutabonana murabonanye kandi muri mariage murasubiye guhura après 11 ans mwambwiye après 11 ans 12 ans et après 12 ans niyo mwasubiye kandi kubonana muri mariage ciya gusaba nimero nanje nashaka umbwire mbega akikuresha mwari muziranye nyene yuko mwiganye mbega wavyakiriye gute wowe nka wewe kuva ico gihe duhurira muri mariage twaciye dutandukana nyene hama ubuzima burabandanya inyuma imyaka 2 irahera yaranyandikira mugabo urumva kubera warashaka ico gihe narisanze ndi muri Horace urumva rero uri muri Horace ndi muri Horace vraiment n'umuntu mba ndi serieux simba nshaka kwivanga n'ibindi bintu yego ngira navyo warutse navyo yarazi kubera yavuze ngo naramugaye yiganyandikira mugabo ni kubera ngira yari iyo situation ya nari ndimo wari serieux none wanu byarakunze kandi wari serieux oya ntibyakunze byaciye bifa okay urumva ico gihe rero yaranyandikira mugabo naramwishura ariko urumva sinari intéressé gose ego hamucu wa intéressé gute izo 2 ans zirahera mva muri izo 2 ans iyo Horace yarapfuye mugabo ndavuga ati nahipfuye urumva mu bisanzwe kuja relation ni beze uri mu muntu naho bishika umuntu akavuga ngo ngoma ndabihebe ariko ni ibintu bitegeza kumenya ndasubira ndaja mu yindi relation muri izo 2 ans turasubira turahura 2025 ujya munsi twahuye ngiye muri entraînement ya basket umenga acaransaba numero turavugana hama rero turiko turaganira narumva nyene kari umutif nyene ari serieux man of God kandi durujya karugiye muri entraînement nawe nacenda gusaba numero ujya munsi warasubiye kunsaba yindi warasubiye kunsaba kandi numero hama aratangura aranyandikira arambwira projet ziwe narakunda gukurikirana ibikorwa vyiwe numva nyene arandyoheye bon entre tanga onye naranasenga avuga ati mana jewe amahorasyo maze kubamwe ni menshi mugabo haragera n'igihe numva umenga no bivamwe ariko iyo wiyumviriye guheba
by'ukuri satani aba ariko arakuyovya Mm. aho navyiyumvira niho naciye mvuga ati mana we uranzi warandemye kandi urafise umuntu wandemeye wiwanje Adamu wanje arahari niho rero naca mw'ivyo bihe twahura entre mw'ivyo bihe twahura nari maze iminsi ndiko ndasenga vraiment naragusengeshe amen ca turahura arampa nimero uwo munsi rero duhura niho twaca tuganira turiko turaganira narumva nyene ko vy'ukuri ariko aratusha Okay. Arakora ku mutima. ndagema nivyo Hama ntivyagorane kugira ngo umwemere. Bon kubera ko ubwa mbere twari dusanzwe tuzinanye Ego. harya rero umuntu muzinanye kandi wumva igihe cose twamenyanye nari nzi ko ari umuntu mwiza nta defo nari ndamuziko urumva vyari vyoroshe naho basi ushobora kwigirisha ngo uranse vyari vyoroshe kubera n'umuntu usanzwe yaba basi nari ndamuziko ingeso mbi vyari kungora mugabo bivanye n'ingene nari ndamuzi ico gihe muri primaire nico gihe duhuye uko nari ndamuzi muri primaire niko nagumye ndamubona igihe cose ico gihe cose twagumye duhura urumva ntigeze ahinduka ngo abe umunyangeso mbi rero yari umukozi yamye ari umukozi w'Imana ico kintu rero caratushije gose ko naje mu vyo nasengera mvuga ati jewe nkeneye umusore yubaha Imana vy'ukuri ashoboye kunkunda nyene ashoboye nyene urabibona ari ego ucuramuronka Fabrice ego Imana ishimwe amen hama umva ari akabazo nkunda kubaza cane abakobwa bamaze kurongorwa ariho ukuntu abakobwa tumeze ugasanga ukiri inkumi ukiri wanyu hariho uriha igicapo c'umuhungu ubushaka shaka umuhungu w'inzobe muremure mugufi agangutse yonze umugangi mbega Lize wewe akiri wabo umva mind yiwe igicapo c'umuhungu yifuza cari kimeze gute jewe narakunda abasore bareba agenda gasonga umugabo sheri wanje serega si mugufi aransumba kandi muremure basa mbona uko uri muremure ikindi kintu rero narakunda ubu bwanwa bumeze gute narabukunda gose bre urumva rero asha Imana yampaye ivyo nashaka uko ico kibazo nakunda kukibaza cane ukaciya wumva kugira ati ngo nashaka umugabo muremure ugasanga rero umugabo nawe Imana yaciye imuha rero ni mugufi Imana igiye gukwiriye rero shaka utanga impanuro gatoya muri ico kuko hariho n'abakobwa usanga aratevye aranasaziye iwabo kubera yuko ayo mama shaka umuhungu w'amahera shaka umuhungu ameze uku mbega abarabira kuri apparence kugira ngo barongogwe canke barongore mubabwira iki jewe kubwanje ico nobabwira apparence mu bisanzwe irakenewe kuko birakenewe yuko ugira umujeri wishimiye asa neza w'umuboga abonye numuravye wumva uryohewe hama kwiyumvira ati nkeneye umusore ameze uko si bibi ariko wibuka gusenga wibuka kumva ijwi ry'Imana Imana ibikubwira ko sivyo yego cyane nababwiye ko nari nkeneye umusore muremure mbwase nagishimira ko cane kuko nari nzi yuko Imana niyitanga ibidukwiye ico nari nashimikiye ko cane yari umusore asenga azonkunda vy'ukuri yego hama rero urumva nivyo umwigeme canke umusore ariko ararondera uwo bazubakana reka gukonta kuri apparence physique mugabo ka même kintu nobahanura ntuzove kwiza donc ugiye muri relation donc uwo wifuza ko mubana n'umuntu wewe wumva ko wiyumvamo est-ce que umubonye wewe ubwawe aragusatisfaire donc umubonye wewe ubwawe uramwishimira ico conyene kirahagije
nawe ubundi byo kuvuga ngo muremure arashaka kuba mugufi bakunda muremure umuravye ukumva ko uramufitiye sentiment bazi ama emotion Yego. ivyo rero birakenewe ibisigaye ni Imana ibikora ego sinzi ko nishuye Ego wishuye. Reka tuje kuri Fabrice nawe. ego murakoze cyane. Ubwa mbere nko ku bahungu Ego. ntanguriye ku bahungu ko nanje ndi umuhungu. Uri umuhungu mu gucoyisinga uwo muzobana, ubwa mbere utegerezwa kuba wiyizi. Wiyizi uvuga ati jewe ndinde, nkeneye nde, ndiko ndajahe, bo ukabanza ukagira igicapo caho uriko uraja, kuko abadamu tubita abafasha n'abayede. Azoza kugufasha mu kintu uriko urakora, naza kugufasha mu kintu udafise. Turabona example muri Bibiliya, Adamu Imana imuremera Eva, hariho responsabilité Adamu yari yarahawe yo gukorera itongo, kuririma, rigume risa neza, rigume rimeze neza. Ni kuvuga ngo Eva yaje gukompleta canke kumutera intege, kumufata ukuboko ngo babandanye kwa rugendo. Rero uri umuhungu utegerezwa kuba wiyizi, ukabuzi naho uri kuraja. Rero iyo wiyizi ukabuzi naho uri kuraja, biroroshe cyane kumenya uwo ukeneye uwo ari we. Biroroshe gose kumenya ati jewe nkeneye naka niwe yomfasha. Rega nico gituma bon nka jewe nico gituma hagira umuntu tugatangira umwe nkavugana n'umuntu bivanye naho ndiko ndaje. Oya kweri. Ntibikunda. Rero ukamenya iyo umaze rero kwimenya biroroshe cyane. Hanyuma ibindi apparence physique, yes it's okay, mugabo ntaho vyo bakirako. Kuko Imana yatubwira ko yaturemye mu ishusho yayo. Kuko nibaza ko ishusho yayo yavuze canke tubwira si ishusho y'inzobe yo kwirabura, isura ivyibushe canke yonze, mugabo dusa nayo muri kamere mere. Dusa nayo uko tubayeho mu bikorwa, donc mu mibereho yacu. Ngo umuntu akeneye umuhungu akeneye umukobwa bazobakana, ategeza kuba afite igicapo ciwe ubwa mbere indani. Ego hanze ni bon, mugabo ntube motive n'ivyo, kuko Imana iduha ivyo dukeneye ntiduha ivyo dushaka. Sinzi ko ico kintu cumva. Imana iraduha ivyo dukeneye ntiduha ivyo dushaka. Mugabo abantu twama dushaka ko ivyo dushaka ari ivyo turonka, mugabo Imana duha ivyo dukeneye. Gukenera harimo besoin. Donc Imana abona ati wewe ikiukwiriye niki, bivanye naho ndiko ndakujana, bivanye nuko ndakuzi. Kandi ivyo ubitahuye uzoge, kuko apparence physique umwami wo muri Bibiliya nkunda cyane, umwami Salomo yarabigerageje. Yarabigerageje kweri. Uwo hambere y'ijana amajana 2 gushika ku 1000. Mugabo bica birangira avuze ngo uguhamira ivy'isi no guhamira umuyaga, ngo vyose n'ubusa. Abisubiramwo ati niko umusigozi agize vyose n'ubusa. Yabonye ko ivyo byose ari ubusa, mugabo igikomeye kitari ubusa nukwakira Imana iguhaye. Rero Imana iguhaye kiza ari ciza. Aho ndavuga rero kukote zose ku muhungu n'umukobwa. Yego uri umukobwa, kuko n'abakobwa nabonyene barafise ahantu nyene bashaka gushika. Nico gituma hariho uwo bemerera n'uwo batemerera. Yego. Barafise ahantu bashaka gushika. Rero aho hantu bashaka gushika, mugabo nukwitegura nabo ku bakobwa, ko ari gihe nyene gorana ukwitegura ko umukobwa nafise aho ashaka gushika, mugabo igihe bizoshika kaba marié azoba agiye gufasha. Birakunda nawe kashikaho ashaka gushika, birakunda ko bapartage, mugabo yumve ko ikintu ca mbere papa ja mbere no gufasha Adamu. Gufasha Adamu kuri responsabilité afise. Rero umuntu wese iyo ariko arahitamwo canke agomba guhitamwo, banza wimenye wewe uri. Umaze kwimenya no kuri cusenga Imana rero aba witegure, utegure umutima wawe kwakira ubugombe bw'Imana. Ko ubugombe bw'Imana kenshi buratugora kwakira. Yego. Kuko kenshi ari Imana iduha twebwe ibyo ivyipfuzo byacu bitari bishaka, mugabo ni kubibona ko ahije dukwiriye. Rero umuntu wese yoba prêt kwakira ubugombe bw'Imana. Yego nibaza ko ari ico. Turi ngaho nyene.
nuko umuntu wese yoba prêt canke prête kwakira ubugombe ubugombe bw'Imana bw'Imana no mu bintu vya shwa byo kubakana urumva mbega tukiri ngaho nyene mbega umuntu arashobora sinzi ngene no bivuga arashobora kwaki ico uvuze ngo c'ubugombe bw'Imana mbega kuba prêt canke kuba prêt yo kwakira ubwo bugombe bw'Imana Imana irashobora kuguha uwo utiyumvamo ubishatse kutamwiyumvamo Imana nakubwiye aho nyene nari nzi yuko basi na wewe hariho part yawe yo gukunda sawa physiquement ingeso aho ushaka kuja ingeso nyene rega ingeso nizo zerekana uwo muntu wariho ego rega ndakubwira rega ico Imana iguhaye none wewe urizera ko ivyiyumviro vy'Imana ari vy'amahoro kuri wewe ego atari ivy'ivyago kugira ngo ikugirire neza iguhe n'iherezo ryiza ego niba uvyizera kiretse mu gihe utatahuye ko ico kintu cavuye ku Mana sawa wowe mu gihe watahuye ko ico kintu cavuye ku Mana neza ko Imana ivyiyumviro vyose kwiyumvirako n'ivy'amahoro ego umuntu muri we umuntu kurya temperament zacu zitandukanye wese arafise uko ameze arafise ivyo akunda mugabo sigiye cyose ivyo dukunda vyamara ivyo biza imbere ko twebwe ivyo dukunda bishobora kutwica ego urabona intama ariko nkunda kuvuga intama umwungere niwe ahita mwana aragira intama intama rero ashobora kubona ubwatsi kujishika abantu benga busa neza ikaja kuburya akarorero impene ariho igiterwa igikoti iyo impene kiriye misose ndabiyo fenomene yigishikiriye ijyana morale nyinshi nyarutse mugabo inyuma y'iminota 5 usanga iravye canke ikacifa nikuvuga ngo twebwe ari byo dushobora kubona ko ari byiza mugabo kandi ikindi rifo ko dutahura ko turabana imbere y'Imana ego tego turasaba umwana aravuga ibyakeneye mugabo umuvyeyi arabona ibikwiriye naho mu gihe tugezemwo iki kintu abantu benshi batagikunda mugabo nana twebwe Imana yaturemye kugira ngo tuganze siko ico ndacemera mugabo tuganza ivyo yaduhaye kuganza ego dutegeka ivyo yatubwiye gutegeka donc autorité dutanga niyo nyene niyo yaduhaye yo nyene tubwira ati ganza ariko ibikoko bihari byiswe amazina n'umuntu simana mugabo nuko autorité Imana yambwiye ati wenda biguhaye biganza rero kuri twebwe amabezo tavise amabezo umuntu afise yakunda mugabo Imana iyo wayizeye nukuri ukabana nayo ikintu cyose kiva mu bugombe bw'Imana kizokunezereza ego murakoze cyane ikintu kiza cyose mu bugombe bw'Imana kitegerezwa kutunezereza ego murakoze cyane muje kutubwira inkuru yanyu mukibonana muri ku ishure turagiye murasuye kandi kubonana après y'imyaka murasuye kandi guhura ariho mutanguriye rero urugendo rwanyu rero rw'urukundo mbega mu gutegura mariage byaciye bigenda gute nyayo ma challenge mwahuye nayo ngiye bwo gutegura ubukwe bwanyu Fabrice jewe yego bo tumaze guhura ari umwaka uheze dutegura mariage twarahuye turaganira icyumviro mariage twakundanye muri juin donc muri juin muri 2025 ama juillet 2026 twatagize mariage ni kuvuga twe tumaze guhura donc twakundanye umwaka umwe muga muri uwo mwaka umwe harimo process ya mariage ego fiancé yanyu yamaze umwaka ego ko jewe namaze kumenya ko ari we ego nawe yamaze kumenya ko ari jewe rero bino bintu ari ikintu abantu bavuga ngo imyaka myinshi agiye ugana n'umuntu imyaka myinshi ugasanga mwarihenze ku mwaka w'10 mukaca mubona ko mwese mwihenze cyangwa ugasanga mugendanye n'umuntu umwaka umwe ugasanga ni sawa rero gikomeye no kumenya ikari ijwi Imana ryakubwiye ni handi nyene kuko sometimes ni ibintu nyene umenga bivana na community umenga ni ibintu biba bidatahuritse umwaka umwe no baba waramwize umuntu wenyine ushobora kugushoboza kumenya uwo muntu ni muhemu w'Imana ego
impwemu w'Imana kuko umuntu ni munini. Rero igikomeye no kumenya ko ari Imana yakubwiye. Iyo rero uzi ko ari Imana yakubwiye, je nico cama confidence nkumva nyene mfise inguvu. Rero twateguye urubanza rwa ama challenge ntabura kuko harya mariage ni plan y'Imana. Yego. Rero igihe cyose ahantu hari plan y'Imana satani yamagwanya. Yeah. Yamagwanya. Twarahuye n'ama challenge nyene muhura mushikana mukabona kino kintu tukivamo gute mugabo ndakunda Imana. Paje mugeze ko murayizingurura muka complete ivyo bigahera ijo ikabikora. Yego. Muhashitse. Rero Imana yacu nukuri twebwe yaradutangaje. Yatweretse challenge ntizibura mugabo twebwe ivyizwe byacu twabishize ku Mana. Imana yagiye ducira inzira kuri buri kimwe cyose kandi urubanza rwagenze neza byabaye neza. Twakoze ku munsi w'urubanza vraiment si twene twari stress. Nukuri twari stress bitavuga yuko nyine bitugora bitabura bitabaye bwa mugabo ndashima ko Imana yakoze ico kuzigama amahoro muri twebwe kujya no munsi w'urubanza. Twako tuvuye muri eglise agastati naciye nandika ko tugiye muri cortege bana ngo ngo wanze ukore Mariya ngati it's okay umwana abantu batabura nashize ko gastati ntibatabura gitu umuntu afise Mariya je ko telefone no cyo bimeze neza. Rero nuko Imana basi yaratweretse yuko bikunda. Yego. Ari ibintu byinshi dufise arabizi ari ibintu byinshi dufise vraiment mugabo mariage yacu yabaye ikimenyetso cyuko ivyo byose bikunda. Yego. Yabaye ikimenyetso cyuko ivyo byose bikunda. Hari igihe nyene challenge zibaho kuko ni ibintu bibaho usanga hano uburyo urakeneye uburyo bumuga nturabukwiza cyo mumenga wo papa no nawe Imana niwe wambwiye. Yego. Wambwiye rero provide. Niwe wambwiye ukashikana kwa ati iki naco nayo bica bigenda gute Mana niwe wambwiye. Ikindi naco hariho na potentiel Imana yarashize muri wewe kuko Imana iremye umuntu hari ikintu mushiramwe cya responsibility. Kabwa ati bino bintu rero kino kintu ndagigushizemo wowe niwagikoresha uku uzotora result. Niwagikoresha uku nawe uzotora result. Rero abazigayeho no gukoresha ikibwenge Imana yaguhaye potentiel Imana yashize muri wewe. Yego. Kuko hajya ari n'ibintu dusaba Imana rega yaravyishuye kera. Yaratanze inyishu yavyo. Mugabo gashusanga nyene uragize uriko nyene no vyita ni nko kuyigora mugabo oriko ivyo bintu ari gushobora kubitunganya biguhaye ubwo bwenge razi neza ko ubufise. Yego nivyo mu ncamake. Ego tukiri ngaho nyene tutaraja kuri Liza muriko murategura urubanza rurabaye Imana irabigushoboje muraruteguye rurabaye rwarabaye nico gituma turi ngaha kandi rwaragenze neza tuzizera. Ahama wobwira iki imisore kiradukurikirana ashaka kurongora ariko akavuga ubu buryo ntabwo mfise reka mbandanye nipange kuri ibi akagira ubwoba bwo kutanguza kuvuga ati jewe ngomba ndongore ngomba ngire ceremony ya mariage bikagorana wobwira iki imisore kiradukurikirana igeze kurongora? Fabrice niwe wisho. Sawa. Bon, mbisanzwe chaque chose a le début. Ikintu cyose kagira intango kandi ikintu cyose n'urugendo. Siko hano ukiri umwana hari ivyo watunganya warufitswe ibitunganya no musi hari ivyo kuratunganya n'urugendo rubandanya. No musi mwebwe television yanyu hariho ahigeze mugabo sinaza ko yariyo finale nyene mwashitse haraho mwifuza gushika. Rero na mariage nuko ni kimwe mu rugendo rw'ubuzima umuntu agira. Rero mu nteguro ntushobora kugira ibintu byose wabikwije mugabo jewe ndakunda Imana igihe cyose kubwiye gukora ikintu hama hariho umutahe yaguhaye hama hariho base yaguhaye. Iyo base rero wewe ushobora kuba ubizi canke utabizi. Akarorero Abisirayeli bariko barajabuka bava muri Egiputa barashitse ku kiyaga gitukura barabura uko bari bubigenze. Irya nkoni Mose wewe yarazi nyine kari inkoni ashobora kwitwaza mugabo ariko aratakambira uhoraho te ingabo za Farawo ziri nyuma yacu Imana mumajije ufise iki cyo ndafise inkoni
okay iduze ugira uko kubite iduze hejuru ikiyaga kirigabura abikoze kigabura ni kuvuga ngo irya nkoni ni base cyane umutahe Imana yari yamuhaye rero igihe Imana iguhaye ikintu kubwiye ikintu so ati umutahe yaguhaye bashobora kuba ari amafaranga cyangwa ubwenge ico nyine uko kingana kose nimba wizera Imana igire ku mugabo la Bible est claire akunda ahantu avuga ngo kwizera kutagira ibikorwa kwa gupfuye Yego. utegereza kake cyo ngo nzoza ibikorwa by'intoke zanyu donc ntuca wicara ngo uryame mugabo bisaba yuko uba umuntu ari ku gikorwa Yego. bisaba ko umuntu ari ku gikorwa rero mariage ntushobora gukora byose byakwiye n'umuntu yubatse inzu akayeza harya kina tayo nasiga karangi kameze uko Yego. ilfo ko nongera ko kano kantu donc twere mariage yacu no birabandanya nantagize buri no turi mu rukundo turi mu vya vrai Yego. turi mu vya vrai aho nyine numva umuntu muririrwana canke murararana urumva mu bantu umwanya munini urumva yagiye urumva twarabonana dufise amasaha abiri saa imwe kone bayi rero urumva ubu rero nagukumbuye ubu rero nako mwirirwana ubu rero hasigaye kumenya uramukumbura vya vrai Yego. urumva ko wamubona ari ngaho Yego. urumva rero ino mariage donc n'urugendo rubandanya sijya ceremony y'ujya munsi gusa ko abantu benshi bimvira ya ceremony y'ujya munsi bacha intege bakumva ubwo no ariko n'urugendo rubandanya Yego. ijya ni Gen of Gitani intango Yego. rero mariage kuyijamwo dekanitize ino jambo si ikintu cyatari ariko kuyirambiramwo cyo kintu gikomeye rero hagira umuntu yumva yo kwiruka ari gihe cy'Imana cyo gishobora kuba ari gihe canje uri musore nawe gishobora gihe ciwe gishobora kuba ari umwaka uzasha mu myaka ibiriza canke ari n'abandi gihe kirengana basamara kikabarengana umva mugabo ndakunda Imana yacu ni Imana izura n'ivyapfuye ngo ni imyaka yari yiwe n'inzige irayiduha urumva rero Imana yacu irafise uko yuzuriza buri muntu wewe so connect n'Imana yawe ku Mana yawe gusa ibindi byose ntugombe kubona ngo jewe nayigize ngo nawe ushaka kugira kwigira cyangwa umugenzi wawe wo muvukana yawe no mugabo ijuje Imana ko rikurongorera kuko gukora mariage ni byiza biraryoje mugabo sico gitangaza cyambere hano kwisi gihari Yego. sico gitangaza nyene ikintu cy'igitangaza gihari twe twarayigize mugabo gizose nyinshi ya mariage yacu no kuntu tuzokorana ngo rugendo rusigaye n'igihe tuzoba turi kumwe zoba nico kizoyerekana ati kumbe bya bintu batubwira muri cyo kiganiro hano byari vya vrai canke zari frappe kuko ceremony haturaza abantu benshi bagira mariage nyuma yo kwezi kumwe akaba bavuyemwo bagakora n'igindi ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu numva cari ikintu catari ucu usumbwa n'umuntu ndakambe clair ko ari abantu si toto bakiza tuva ko gukora mariage ni vyiza ndabikunda ni ibintu nkunda vraiment kandi nurubanza nkunda gukora mariage cyo kintu umuntu atagikoze ko jewe aho ko worongora canke worongorwa nabi wahushije wotumubireka urutwa n'umuntu atigeze akora ivyo bintu ko ari umuntu atakoze ivyo bintu ngo yashoboye kwiyorganiza mu buzima akipanga vraiment ugasanga mu buzima arapanze uko yumvira uko akora ibintu ugasanga ameze fresh hama ugasanga rero nawe arawagira mariage ya mbere ya kabiri ya gatatu nyine uguma wumva kumenga abantu baguma babona ko bagize mariage no c'est pas comme ça rero ngerageje kunyarutsa umusore ariko arifuza gutegura urubanza iyo ufise gikomeye n'umuntu mu vyumva kumwe Yego. Rero kandi agutera intege mufatana amaboko kurumva abahungu agera ahantu nyene kuko Imana ndayikunda Imana ko ari ubwenge yadushizemo hari umwanya ugera mu kiyumvira n'umutwe ugashuha Imana nayo ivyo birayiryohera ati voilà umuntu rero naremye ni umuntu w'ubwenge ashoboye kwiyumvira birayinezera rero ntagenda uvuga none Mana rero abukeneye nyene umuntu uri udahuye udafise n'umukobwa nyawe cyagute ivyo bintu reka atavyufise katubireke nani reka basi mandaje tugire mu wundi mwaka kuri kaba yamaze kubona yuko anumva mugabo ufise je nko ari gihana nagashamwe to yara birakunda cyara amafaranga nkeneye sheri kwezi ndayabona azoboneka kandi yacaboneka araboneka azoboneka akari umuntu ngira so ivyo rero
Ego murakoze cyane. Hama tugende kuri Lize. Ndiko murategura ubukwe, ubushize narakoranye ikiganiro, umukobwa arambwira ama challenge yagiye arahura nayo muri mariage, ku buryo imiryango abagenzi bamuheba kubera yuko yemeye uwo bobo batiyumvamo, batari bashaka bobo. Umuryango uramuta, abagenzi baramuta. Bega ama challenge wewe woba warahuye nayo kugira ngo umwemerere ushikaho mwubakana mugira mariage n'ubu mukaba mubanye rero muri ya mariage y'ukuri ahejeje kuvuga. Bega nayahe ma challenge wewe woba warahuye nayo? Challenge ntizabuze mugabo icambere coco hari ikintu yavuze ngo abantu benshi barakora ama mariage akumva umenga ni mu bisanzwe mariage yego ni gitangaza mugabo igitangaza cayo ukuntu iramba. Yego Hama jewe urumva nakuze by'ukuri mvuga ati ndashaka kuzokora mariage nibone nambaye burya rushungi mugabo urumva nkivyiyumvira uko nabona ko ari ibintu bisanzwe. Nabwe narahura n'ababimbwira mugabo kubera ko ibyo yavuze ivyiyumviro Imana itwiyumvira ko n'ivy'amahoro. Hama rero hageze ko dutegura mariage nta bintu vyahatari vyabaye, novuga nti vy'ukuri Imana yari ibirimwo. Ni ca kindi yavuga mu bisanzwe iyo uri gutegura uru rugendo ni vyiza cane ko unywana n'Imana, basi sinzi ko none wabivuga mugabo muravyumva. Rero challenge murahura nazo, ariko challenge uhura nayo iba ari yo kugusunikira imbere, ntiba ari yo kugusubiza inyuma, kubera ko ubana n'Imana. Haleluya. Amen. 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 Nubisa kandi ko cyangwa pe. Yego. Urumva jena umuryango wanje baravyishimiye kuva kumenyana. Baravyishimiye baramfasha gutegura urubanza. Ibintu twabura wasanga ari ibintu yera bito vrema. Kubera iki nari kumwe n'Imana. Naho narahura n'utuntu tunsitaza mbwa nkaca nibuka ko Imana iri kumwe nanje, Imana iri mu ruhande rwa mbega wo kugwanya ninde niki kigwanya. Ego Guco vyaca bimpa kurema, niyo mpamvu twebwe baguma batubwira ngo none ko mutonda, ugasanga ndafise nk'abakuzine baje kundaba muhira basanze nigamiye Lize uri gutegura mariage, ndiko ntegura mariage none kutari stress, mbe stress kubera iki ya nivyo. Nuko nyene Imana yari iruhande rwanje kandi nanje nari kumwe nayo vy'ukuri. Ego numva nifuza yuko ibintu vyanje biganzwa nandiho. Ego murakoze cyane. Bega mu tuba mariage irabaye, ubu tugeze mu rugo rero z'urugendo duhejeje. Tugejeje urugendo tukiri primaire, ubu tugeze mu rugo mariage irabaye. Mbega turi kuri Lize nyene uko bakubwira urugo, umva ari uko ngene dukura batubwira ati urugo nuku akabazo ka nangure kwanza mbaze mumaze igihe kingana gute après mariage? Une semaine. Une semaine. Oh ya une semaine n'imisi ibiri 9 jours hari le 4 juillet ni nka 10 jours. Muracari abageni bashasha. Turi bageni, turi babageni. Hama nkaje kwa mugeni. Hama Lize. Oui. Irya joro rya mbere utararanye nabo muvukana. Mbega ariho abandi baca barira ndakumbuye mama, ndakumbuye. Ukumva yuko ubuzima winjiyemwe ari ubundi. Sinzi wewe wavyifashe mu gute, we byari bimeze gute? Irya joro rya mbere dutashe marene wanje nagoma yumva yambwiye ngo Lize ngo ndabashikana ngo cengene, nabwira ati marene kuko je twatashe ngo banatanguye kugira ubwoba. Abakuzini banje twako turaganira mbona baransezeye, ndumva nyene none baragiye kweli. Marene wanje turi mu modoka canambwira ati nimuze kwiyaranja mutebe, acambwira ngo je nanje barankeneye. Urumva rero dushitse ngaha anye baciye banyarutsa kugenda, gati nimuguma bagiye rero urumva.
bagiye vrema yabaye intambara idasanzwe mugabo nyene yego bon niba bakumbura nzokujana yo batembere ntiwakumbuye mama na papa oya mama na papa sirabukumbuye mugabo nyene urumva ko iryo changement ego ni shift ikomeye cyane ego hama kuri pare ya Fabrice ndumva byamunaniye no kubanda byamunaniye no kubandanya mbega Fabrice watanguye ubundi ubuzima bushasha hamwe n'umufasha n'umugore rero urumva abuge buzima muba mubayemwo célibataire umva utahukushaka ujya ivyo wowe umva nyene umva nta wundi mbega wowe muri no semene yose iheze buno buzima bwa mariage umva mumeze gute yeah murakoze nsubiye inyuma gatoya cyane shura kino kibazo ego ku kintu c'ama challenge je kurande gwanje harabayo challenge abayo challenge mugabo ntizambujije kubandanya ego challenge sometimes mu muryango mu bagenzi ko mariage c'est trop ku bahungu cyane nkunda kubwira abahungu ati iyo ugomba gufata mariage ni decision ufata wowe nyene atamuntu umwanuje kuko urumva uba ufise abagenzi mwagendana hariho rero abavyishimira harabishimira iterambere ryawe haro n'abandi bibabaza ivyo rero uri umuntu utegeza kubimenya hano mwisi kintu cyose ukora canke intambwe yose utera mu buzima hariho abavyishimira haro nabo bibabaza si mu bagenzi gusa no mu bakwegereye haba mu muryango ahana hariya biraba ariko igikomeye no kumenya icyo Imana yakubwiye no kudacika intege hanyuma rero jewe ukibazo warumbagije nshitse mu rugo bwa mbere urumva nyene hariho umuntu mubise responsibility y'uwundi muntu si wowe gusa hariho n'uwundi ngeje mu buzima bwawe ni kuvuga ngo cyo gusoma yagiye himba dimanche nyene je nabaye umugabo c'est vrai mugabo kandi biraryoshe ikintu kiryoshe ni cahe n'umuntu mwumva ibintu kumwe vraiment n'umuntu mwumva ibintu kumwe nico kintu kiryoshe je rero cyo mbona biryoshe vraiment ni sawa ngo vraiment no kuri Shimana sinako ndabivugira kuri kamera ego nawe nyene arabizi turizera ko ibizokurikira navyo ari byiza cyane ego byiza cyane ko twe tuva mu bwiza tuca mu bundi ego rero kuri jewe kuvyo maze kubona kuri ni sawa gose ni sawa ego ni baravuga ngo ijuru uronse ijuru rya kabiri rya kabiri ego nivyo kwereka ni nko ushobora no kuba umuriro ego mugatwe n'ijuru ego mwene ijuru mwene ijuru mbega Liz tugeze mu rugo ubu uri umufasha uri umufasha wa Fabrice yo fiançaye yo byaraheze ubu uri mu rugo mbega uko wumva urugo niko warusanze hari uko nyene bavuga urugo nuko sinzi nimba iki kibazo ndakikubajije hakiri kare ariko sinzi yuko woronka inyishu unyishura mu ncamake bo ubirabumenga haracari kare mugabo nico gihahubu ego hamaje urugo nasanze rumeze neza mu bisanzwe utararujamwo aba wumva byinshi sero nivyo baba babayemo hari abavuga ko rugoye hari abavuga ko ruryoshe mugabo jewe en general mbona biryoshe kubaka vraiment biraryoshe ego hari donc nimuze ico nobwira abajene ntibaze bumviriza amajambo y'abantu wewe n'uwo muri kumwe tegura hama mugende mubane hamwe n'Imana bimeze neza jewe by'ukuri mbona bitesa ntibaze batinye vraiment kubuza biraryoshe ego ndazi ko ego haracari kare mugabo
ndazi neza ko biraryoshe kandi bizobandanya biryoha. ego yes twizere yuko tuzogarukana après 10 ans après 20 ans bikiryoshe hamwe n'Imana. cyaryoshe gose. Ego hama mu gusozera ikiganiro cacu cuno munsi ndashaka mutanga impanuro, umva mugejeje kudusangiza urugendo rutari rutoya ya umva mukiciga 6e Imana yari bafitiye umugambi yuko muzokubakana naho mwe mutari mubizi ariko Imana yo yari kubumba yari bizi yari bizi. Ndashaka mutanga impanuro ku misore ku misore itaragira shwa itaragira shwa n'imisore igomba yubake bari mu preparation bashaka kubaka. Ndashaka mutanga impanuro, tutangurira kuri Fabrice. ico nohanura abasore batarubaka canke n'inkumi muri rusange nuko ivyizigiro vyacu bovyubakira ivyizigiro vyabo bovyubakira kuri Kristo. Yego kuko Kristo niwe rutare rutanyeganyezwa. ngo harahiriwe umuntu yubatse inzu yiwe ku rutare, ku gihe c'igihuhusi c'imiyaga kije we ntashobora gutemba, inzu yiwe ntishobora gutemba. mugabo wubatse ku musenyi inzu yiwe biroroshe cane kitemba. rero nitwubakire kuri emotions zacu, kuvyo twe twumva dukeneye, ku madomande y'umubiri, kuvyo amaso adusaba canke kuvyo entourage idusaba, mugabo twumvirize ico Imana kiravuga ku buzima bwacu. ico conyine kirahagije. murakoze cane. Liz, nk'uko yabivuze ico nohanura abajene abafiye canke reka je mvuge ku bakoho. Yego mu bisanzwe biragora wanashaka ikintu ushaka guhagararako. hari ukuntu abakobwa bavuga ngo mugangira no ku bahungu barabivuga ngo nukuvomera zose. Bijya bintu iyo birimwo urabura concentration. Yego Penda tuwili kamacha kamemwanguka tuote turi mu kanyoka. Bafata mu gihe bien sûr wumva ushaka kubaka, kuko hariho abatabishaka baba bashaka kuguma biryohererwa. Ndiko mvuga ku muntu yifuza mariage, yifuza kubaka, ja ahantu be concentre uganire n'Imana, kuko Imana yo irabizi ko bikeneye kandi nawe by'ukuri. Ja ahantu rero uganire n'Imana, uvuga ivyifuzo vyawe, hama na Imana izoguhitiramwo sero n'ivyo nayo ikwifuzako. Yego ba concentre wumve nyene ikirere cawe n'Imana biri kumwe, aho ibintu bizogenda neza. Numva ata bintu vyinshi novuga by'ukuri. Iyo ico kintu gihaye Imana irakigukorera. Simvuze ngo nivyo ego murakoze cane. Ego reka tubashimire muri no témoignage mwajeje kuduha inkuru yanyu urukundo. Ndizera yuko abazoyikurikirana bazokurikira kino kiganiro bazofashwa biciye muri iyi nkuru yanyu, n'ukungene mwagiye murafata ama decision n'impanuro zari ziri muri kino kiganiro. Reka tubashimire kandi yuko mwaduhaye kaze mu rugo rwanyu. Turizera yuko tuzogaruka mwaragwiriye. Amen amen. Yes amen. Ego reka dushimire n'abakunzi ba Burundi Gospel TV aho muri hose. Imana ibandanye bahezagira naho ubutaha. Shalom shalom.